hariho nk'igihe umuntu usanga agakora ibikorwa mu rushengero, agatanga amahera bakubaka urushengero, bakagura intebe, bagakora ibikorwa bitandukanye, wowe ukitanga ugatanga uburyo bwinshi, hanyuma pasiteri hagira n'akantu gatoyi mupfa, ugasanga uracitse intege, uravunitse, urababaye, kumva umenga n'ibyo bintu umenga wo birekipera, kumenga barabitaye, ukamenga urumva ivyo byose urumva. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Data rugira byose uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uw'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa n'indimi zose, nje imbere yawe muri iki gitondo c'umugisha duhaye, mwami Imana nje ngushimagiza, nkuninahaza kandi nkuririmbira ishimwe. Nta kindi ukwiriye Mana, ubereye kuririmbirwa no gutazigwa nawe waremye. Reka mwami abahungu n'abakobwa bawe bose banezerererwe kuba imbere yawe, bahabanga amaso mu nyonga hawe, kuko hariho honyene tubonera inkomezi, tubonera ubwiza, duhebwa ubwenge, kuko ibyiza byose mwami biva mu kiganza cawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wumvise ugusenga kwanje, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ntukirate ibikorwa ukora, ariko wirate kugororotse. Haleluya. Nukuri bantu b'Imana, Imana ntikangwa nuko abantu bakoze ibintu byinshi bagize iki, bari abavyirata. Ariko nagira nkubwire ngo ni waba utari umwana w'Imana, utizeye Kristo ngo wirate ubugororotse, nukuri nta kintu gihambaye uryamanye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani igice ca 21, dusome umurongo wa 3. Gukora ivyo kugororoka no gukiza ibereye nivyo bihimbara Uhoraho. Ngo gukora ivyo kugororoka no gukiza ibereye nivyo bihimbara Uhoraho kurusha gutanga ibimazi. Haleluya. Urumva hariho abantu by'ukuri ubona biruka mu bikorwa by'Imana, baraja gufasha imfubyi, barafasha abapfakazi, n'ukuri barakora ibikorwa bitandukanye, kandi ukabona vraiment baja gusuhuza abagwayi, bakadepasa amafaranga menshi, bakakora ibintu byose bishoboka. Ariko nagira ndakubwire ko Kristo kimuhimbara gusumba byose nugukora ibikorwa byiza, kandi ibikorwa byo kwizera, ugakora ibikorwa byo kwizera. Kuko kenshi iyo ukoze ibikorwa ukabikora kugira ngo urumva wumve ko nyene uri kurakorera Imana, kenshi haraho uhura n'intambara ugacika intege, canke wahura n'umuntu ndaguha akarorero. Hariho nk'igihe umuntu usanga agakora ibikorwa mu rushengero, agatanga amahera bakubaka urushengero, bakagura intebe, bagakora ibikorwa bitandukanye, wowe ukitanga ugatanga uburyo bwinshi, hanyuma pasiteri hagira n'akantu gatoyi mupfa, ugasanga uracitse intege, uravunitse, urababaye, kumva umenga n'ibyo bintu umenga wo birekipera, kumenga barabitaye, ukamenga urumva ivyo byose urumva wabikoze umenga uri kubikore, wabikoze witwa ngo uri kubikorera Imana, ariko wabikoze uri kubikorera umuntu. Wagomba kunezereza pasiteri canke nawe washaka icubahiro, none niba atakiguhaye ugasanga hari ahantu hungabanye. Ariko nagira ndakubwire ngo ico ukora cyose muntu w'Imana ugikore kubw'icubahiro c'Imana. Haleluya. Ibyo nivyo bikora ku mutima w'Imana, ukavuga ngo ndagikora, sindagikora kugira ngo ndagikorera umuntu, ariko ndagikora kuko ntegerezwa kugikora kuko ndi umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ibyo nivyo bikorwa bishobora guhimbara Imana. Haleluya. Jewe ndibuka ngira ngo hari nko mu mwaka wa nka 2004, je niho nahishurirwa iryo banga, ngasanga
ndafashije nk'umuntu ugasanga uwo muntu ntagukonsidera muranahura cyangwa kanakwibagira ntiyibuke ko hari n'ikintu wakoze. Nkavuga none kubera ko ufasha umuntu ntagushimire, kuko ufasha umuntu ukamenga nta kintu na kimwe wigeze ukora, ukamengo no kugusuzugura nashaka no kugusuzugura. Ndavuga ngo jewe nta muntu nzosubira gufasha. Cyangwa ugasanga hari n'ibyo uri kurakora ugasanga none kumenga ntibabona ivyo niko ndakora, ntibabona ubwitange bwanje. Ariko nza gutahura ijambo rimwe, nukuri nasanze Imana ifise ukuntu ikebura abantu bayo. Numva vy'ukuri ijwi rimbwira ngo none wewe mbega bwa bundi ivyo ukora uri kubikora ubikorera runaka, canke ivyo ukora uri kubikora ubikubikorera jewe, canke waje mwishengero kurondera umuntu, canke waje kurondera jewe. Numva ndatsinzwe. Haleluya. Numva ndatsinzwe. Ico nkora ndagikora mvuga ngo Mana ndiko ndagikora ndagikorera wewe, sindiko ndagikorera umwana w'umuntu. Kandi n'ijambo ry'Imana mwibuke ko ritubwira ngo aravumwe uwizigiye umwana w'umuntu. Benshi barafise ibikomere mu rushengero, barafise ibikomere mu miryango, barafise ibikomere mu bagenzi, barafise ibikomere mu kazi. Kubera iki? Kubera bo urumva iyo umuntu adashoboye kurokonesa igikorwa wakoze umva ucitse intege. Ariko nagira ndakubwire ngo umugororotsi ntagomba gushimwa n'abantu, umugororotsi agomba gushimwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Umugororotsi ntagomba kunezereza umutima w'umuntu. Yego ni byiza aranezerwa, mugabo hari n'igihe anavyibagira, cyangwa ugasanga ibyiza wamukoreye habayemo n'akantu kamwe gusa gashobora gutosekaza bya bindi byose wakora. Kuko umuntu usitegeka ngo iminsi yose ibyo wamumukorera ibyo yifuza ari naho biba bikunanira utabishobora. Ariko ugasanga wa muntu yibagiye bya bindi byose ngira bitanu canke bitandatu wamukoreye, muga kamwe gusa gaciyemo kagafuta bya bindi byose. Ariko ico nkundira Imana yo, haleluya, nta kintu na kimwe ciza ukora Imana itandika. Nico gituma umugororotsi, haleluya, ari wahimbara Imana, kandi ibikorwa by'umugororotsi bigahimbara Imana. Amen. Ntabikora kugira ngo ashimwe, ntabikora kugira ngo abikora kuko ari itegeko ry'Imana. Haleluya. Abikora kuko ari itegeko ry'Imana. Urumva ngo gukora ibyo kugororoka no guca izibereye nibyo bihimbara Uhoraho. Haleluya. Aho uherereye ugakora ibikorwa byiza uvuga ngo sindabikora ngo databuja nshime, sindabikora kugira ngo umukoresha wanje nshime, ariko ndabikora kugira ngo ngaragaze ubugororotsi buri muri jewe imbere ya databuja n'imbere yabo dukorana. Haleluya. Ico nico gikora ku mutima w'Imana. Ariko gutanga ibimazi ukumva ngo ndabikora mugabo utazi gituma uri kurabikora byose sivyo bikora ku mutima w'Imana. Igikora ku mutima w'Imana nico gikorwa ukora uvuga ngo ndagikora kuko ndi umwana w'Imana, kandi mpamagarirwa gukora iki niki mu ngoro ya papa canke mu murima wa papa. Haleluya, haleluya. Kuko iyo ukoreye umuntu icyiza uba uri gukorera Imana. Amen. Uba uri gukorera Imana. Kandi ngenda kubwire umuntu ntatoguhemba, umuntu ntatogushima, imbere urahura na cyaciza wakora. Haleluya. Imbere hari ahantu muhurira abantu bashaka kutagushimira, abantu bashaka kutagushimira. Ariko iyo wabikoze uvuga ngo ndabikora ko ndi umwana w'Imana kandi papa antegeka gukora neza. Haleluya. Ejo murahura. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana muri se ko ritubwiye ngo gukora ibyo kugororoka. Urumva mukazi ukora ibyo kugororoka, mu kibana huba kora ibyo kugororoka, mu rugo kora ibyo kugororoka. Haleluya. Ubikore utinya Imana.
kuko Imana nizo guhemba ibigukwiriye. Umwana w'umuntu ntazi guhemba, ariko uzi guhemba ibikwiriye n'ibibereye n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Abantu bakoze ku mutima w'Imana n'abantu uravye nk'umugabo nka Dawidi, ibyiza byose yagiye akora. Mwibuke ko yahuye na Sawuli ariko aramuhiga, ariko aramuhiga n'ingabo n'ibigwanisho biteye ubwoba, agafata za ngabo zikomeye afise akagenda kumuhiga. Ariko Dawidi kuko yari umugororotsi, ingabo ziwe ziriko ziramubwira ati Imana iramuduhaye. Dawidi aranga ati sishobora kwica kubaho kwica uwasizwe. Ati kandi uru rugamba si urwanje. Kandi arahamagara Sawuli muri ku munsi amusanga aryamye, amusanga aryamye, agatwara icumu ryiwe n'umukuza. Yaramuhamagaye, yahamagaye Abuneri, niwe yari mukuru w'ingabo. Aramuhamagara ati ewe Abuneri, mbega we ntushobora no kurarira sobuja? Ati raba icumu n'umukuza nta bihari nije ndabifise. Sawuli yaramaramaye kuko ntiyari umugororotsi, yaramaramaye. Ati Imana yari yakumpaye, ariko aravuga ati ndazi uwo turi kumwe, ndazi uwungwanirira. Haleluya. Aca umutama nawe muravyibuka igihe Sawuli yaragiye kwiherera, yarakase umutama nawe impuzu yiwe. Ati none ngaho Imana ntiyari yakumpaye. Muri ubu mugororotsi yizera Imana yiwe, n'ibyo akora agakora agomba guhimbara umutima uwamuhamagaye. Rero umuntu w'Imana, ndakubwira ijambo nanjye ndaryibwira by'ukuri, dukore ibyo kugororoka. Ntidukore ibikorwa byo kugira ngo dushimwe, ariko dukore ibikorwa kugira ngo tunezereze uwaduhamagaye. Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe Mana. Ese cyo umuntu wese agafata ingingo yo gukora ibikorwa Mwami Imana bihimbara umutima wawe, ariko bidahimbara umutima wawe ariko arabikorera, ndetse ngo nabishire ku mutima ariko ashire umutima kuwa muhamagaye. Mana girira neza umuntu wese azoryumva. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.